Imana ntiyihenze kuri bijya byanditse kuri karangamuntu kawe. Imana ntiyihenze kukureka ngo uvukire hajya wavukiye. Imana ntiyihenze kukureka ngo uvuke kuri bajya ababyeyi. Imana ntiyihenze kukureka ngo ubeho utazi n'ababyeyi bawe. Imana ntiyihenze kukureka ngo uvuke ku mubyeyi umwe. Ntiyihenze uko biri kose uri umu super woman. Iyo niyo uhaye bipfira he? Ni kuki aba super woman turi ngaha ugasanga turakenye, ugasanga turageza ahantu wiyumvira uti none kuki ndondera bikanka, ko baguma bambwira ko nkaze, ko ndi umu super woman. Bipfira he? Bipfira he? Bipfira he? Kandi turi aba super woman. Bipfira kuri identite. Aba super woman turi ngaha, identite icuri, kuko identite utayimenye uragera ahantu ukibaza uti none finalement ndiko njahe. Uragera ahantu ukumva ko n'ibyo bakubwiye muhira bidakwiye. Uragera ahantu ukumva ko n'amashuri naho wayize ntariko arakugumba, ntariko araguha amahoro, ntariko aragutekanya nk'uko wari ubyiteze. Identite yawe super woman utayizi urahangayika, bikakubana urudubi. Ukagera ahantu ukavuga uti none n'isi aho iri kirantwara ndumva ko hatambumba. None iya identite ni iki? Finalement ni iki? Turi iki? Aba super woman abagore mu bisanzwe ico kintu kitugize ni igiki? Bugingo rero cyavuye ku muremyi. Nukuvuga ko uyo muremyi ntibigarukira ku muremyi gusa, n'umwami. Twe twaremwe n'umwami. Vuga uti ndi umwamikazi. Umwamikazi. Vuga uti mbeko mutiyemere. What bitch? Bahe aba bagore baranyotewe kumenya ntibanyumva. Vuga uti ndi umwamikazi. Umwamikazi. Kubera ko uwakuremye n'umwami niwe aguha iyo identity. Umu super woman rero amaze gutahura ico kintu, agatahura iyo identite yiwe ko ayikura ku wamuremye, aratahura ko uwamuremye ari umwami, kandi uwo mwami afise ubwami bukora. Akamenya uko bikora, akaburondera, akaburondereza, akabugendereza, akabigenderaho. Ugatambuka nk'umu super woman azi icari. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane. Nukuri ba super women muri ngaha, ukimenye iyo identite yawe ukayimenya, ukabuza uti jewe aha ku isi ndi ambassadrice w'ubundi bwami bw'umuremyi wanje yandemye. Kandi muri ubwo bwami super woman, uranyumva? Muri ubwo bwami wahawe kuganza. Vuga uti nahawe kuganza. Nahawe kuganza. Okay, mwabagabo muri ngaha mwanyumvise? Mwanyumvise? Barakumva cyane. Sinababwiye ko umu super woman yahawe kwiganza. Tubyumvikane neza. Twahawe kuganza, ntitwahawe kwiganza. Kuko tuganzwa n'umwami yaturemye, kandi uwaturemye ntiyaturemye twenyene, yaturemanye n'umugabo. Twese aduha kuganza. Rero niwibwira uti ndi uganza, nibakubaza uno munsi uti kuri what beach wumvise iki, uti madame Edwige yambwiye ko ndi umwamikazi kandi nahawe kuganza. Amashi menshi vrema ku majambo akomeye. Wikomera amashi kuri ubwo bubasha ufise. Kumbure ntabyo waruzi, kumbure wabyumva ukabikekeranya, kuko imiryango tubamo, amasosiyete turimo, hari byinshi dukura twumva by'ibinyoma. Baratubesha bakatubwira ibitari byo. Abantu bafise intérêt zabo, ugasanga peut-être n'umugabo wawe kubera ko wewe akunda umugore anumye, agaca kugira ngo umugore mwiza ngo umugore atavuga. Allo, yabisonye he? Twebwe twaremewe kuganza, niyo identite yacu. Kandi umugabo mwiza ni ugushoboza kuguma muri ico Imana yakuremeye. Super woman, wanyumvise? Aha. Ufise identite iva ku Mana. Ntuzure kubikekeranya. Guhera no munsi itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024 uve ngaho uvuga uti birabaye bishasha. Ukaba warabyibaniye ndakwibukije. Ukaba atavyo waruzi
ndabikumenyesheje udasubira kubikekeranya kuko kubigenderamo rero mbega uburyohe mbega umunezero wo kubaho uziko uri kiremwa kidasanzwe mbega kubigendera nta na effort usubira kugira nta n'umuruho cyane gose DJ wibagiye ko ndi journalist iyo soni gute izo back ndiko ndumva nizavuga ncamvuga superwoman gira son nziza biraryoshe bashike neza sound nziza biraryoshe turi mu makuru aryoshe y'aba superwoman bazi identité bazi ico baremewe kandi babigenderamwo mu superwoman ndiko ndarangiza nta byinshi burya cari ico nyene gusa hasigaye ko ndababwira rero nk'umusuperwoman ni wava ngaha ikintu kiza kwereka babandi wasiga muhira ko watahuye ko uri umusuperwoman ni ibintu bitatu gusa icambere ni langage no kuvuga ibyo uvuga apana langue si kibazo uravuga mu Giswahili kujya nyene wahora ushaka uzivane n'ibyongereza ushiremo nta kibazo igikuru ni ibyo uvuga lo langage ibyo uvuga soit ubivugisha umunwa soit ubivugisha amageste kuko hariho langage corporel ibyo uvuga nibyo byerekana ko watahuye identité yawe watahuye ko icuri kirengeye ibyo bakuze bakubwira byose ko icuri kiva ku Mana yakuremye langage yawe nico cyambere kiza kukuranga guhera uno munsi icya kabiri ni memoire tuvuze memoire si yo carte memoire iri muri telefone oya si ibyo wibuka bya bikomere byatubako ni ngo mana ngo sinzopfa ndabyibyo ngo ntunyibutse oya si yo ndiko ndavuga ibyo si ibyo umusuperwoman memoire y'umusuperwoman mvuga no kuvuga kahise kiwe kahise kawe nakahe Imana ntiyihenze kuri bijya byanditse kuri karangamuntu kawe Imana ntiyihenze kukureka ngo uvukire hajya wavukiye Imana ntiyihenze kukureka ngo uvuke kuri bajya abavyeyi Imana ntiyihenze kukureka ngo ubeho utazi n'abavyeyi bawe Imana ntiyihenze kukureka ngo uvuke ku muvyeyi umwe ntiyihenze uko biri kose uri umusuperwoman iyo niyo memoire yawe urayimenya ukayimenyera ntigutuma utuka Imana canke utuka abo muri kumwe ahubwo ikubera umugisha ikubera richesse upartaja ku bandi bo muri kumwe icya gatatu ari cyo cyanyuma kikuranga mu superwoman wavyumvise icuri aba superwoman turi kumwe ko ntabumva neza icya gatatu ni conscience de soi no kuvuga kumenya rero kwama uzuti uvyutse mu gitondo ndavyutse mbyukiye mu kazu peut-être kava mugabo naho ndi mu kazu kava jewe ndi kiremwa c'Imana conscience de soi aho uri hose ukamenya uti ndiko ndadandaza uno munsi abakiriya babuze naho babuze ejo bazoza ikiremwa c'Imana ukamenya uti ndiko ndarima okay haguye urubura umutahe wose wahezeyo ntuheba waje kubera umuremyi identité yawe ni y'umuntu arema bidakunze uno munsi bizokunda ejo ntucike intege ukamenya uti iyo conscience igutegereza ituma naha nyene twicaye kuri World Beach hariyo amajambo udasubira kuvuga hariyo inyifato udasubira kugira kuko uri umusuperwoman ni mwihe mwongere mwihe mugire la santé mudakekeranya turabasuperwoman icyanyuma rero icyanyuma ce sont les actes ibyo ukora superwoman umusuperwoman ntarera amaboko ibyo murabizi umusuperwoman kubera ava ku Mana n'Imana ngo yarakoze iminsi 6 yaya n'umunsi hezagira umugore hari ku munsi ugira 6 n'umunsi barema bose ikabahezagira bakoze ibyo bakoze ikabahana
ngo hari ku munsi ugira gatandatu, bisigura ko iyo yindi minsi yose Imana yakoze hamira ruhuka umunsi umwe. Rero kubera ko identite yawe uyisangiye n'uyo yakoze gutyo, superwoman, kora kandi ibyo ukora ntibitegerezwa kuja kure y'ico uwo muremyi wawe yakuvuzeko, ntibitegerezwa kuja kure n'ico ashaka gukora. Superwoman, uranyumva? Rero mu kurangiza, umusuperwoman agirwa n'umusuperman. Abagabo ntibanyumvise. Umusuperwoman agirwa n'umusuperman. Cameraman, wanyumvise? Umusuperwoman cyangwa umusupergirl agirwa n'umusuperman cyangwa umusuperboy. Ntitujaho uno munsi ngo dutahe ngo twabaye abasuperwoman tuce twibagira ko wa muremyi yaturemye turi babiri, aduhezagira turi babiri, aduha kuganza. Munyemerere Adiela, wanyemere cyane gose. Aha rero akavuga ati none madame Edwige ibyo bintu byose ariko aravuga yabikuye he? Nababwiye umusuperwoman ararondera, agasubira akarondera. Rero turavye mu gitabo cy'itanguriro mu kigabane ca mbere ku murongo wa 27 niho nca ndangiriza, haravuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke, mugwire, mwuzure isi, muyiganze. Mwacumbise cya kintu? Muyiganze, mugabe amafi yo mwitanganika, n'ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti ehe ndabahaye ibyatsi byose. Superwoman, wanyumvise? None wicaye gusa n'ibindi byatsi niwinywera, twarabihawe. Ndabahaye ibyatsi byose by'utubuto biri ku isi byose, n'igiti cyose cyama ivyamwa biri mu imbuto zabyo, bibabere ibyo kurya byanyu, kandi ibikoko byose byo ku isi. Sinababwiye ko dukura batubesha. Aha nta musuperwoman babwiye ko adategereza kurya ingurube yicaye ngaha. Wumvise Imana yakuremye yo ikivuga ivuze iti kandi ibikoko byose bibe ibyo kurya byanyu, biba kuno. Imana yihweza ko ibyo yaremwe byose ibona ko ari byiza cyane. Vuga uti ndi mwiza cyane. Vuga uti ndi mwiza cyane. Vuga uti ndi mwiza cyane. Bashe sinabyumva mama wowe nyene uri kuraza, vuga uti ndi mwiza cyane. Uca ubigenda mugompera amashuri mu mama vrema yavyumvise. Daragije rero ego ndabifuriza umunsi mukuru mwiza. Abakobwa banje bariko barankurikira ngaha cyane gose kandi bagushimira. Ndabifuriza uwitwa Marie Gracias, niwe yakoze tuno nambaye aze mu mushorere. Ni umwana muto cyane afite imyaka 14, niwe yadukoze. Arambwira ati bonne fête maman. Utwo nafunguye nadutekewe n'umukobwa wanje w'imfura, elle a 20 ans, et Didier Joy. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza n'uducapo twiza twugira gatatu. Alwena ndawifurije kandi umumama mwiza cyane, Madame Lise, hajya nakubonye afise societe ikora isuku tubitusi umusuperwoman nemera gose. Nawe we Adiela, n'abandi twese turi ngaha, abarundi kazi bitanga kugira ngo iyo identite ico kintu Imana yatugize tukigendere, tutarinze gutwarwa n'ibyo tubona mw'isi. Mwakoze cyane abasuperwomen, amashimwe kuri Madame Edwige kubashoboye kumva ibintu ahejeje kudushikiriza. Ni ibintu byiza cyane.